Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tubashikiriza amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bya politike, aba ari kuvugwa mu gateka kazina muntu ndetse n'ayandi yose mutamenye mamwe aranyigijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa muri politike, aho leta Evariste Ndayishimiye iriko irananizwa cane kandi ari leta yasa naho igeze ku musozo, kuko iriko irarwanwa n'abakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi kuvaho Perezida Evariste Ndayishimiye ahaswe gutembagazwa ku butegetsi n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Bunyoni. Benshi baremeza ko yamutsinze akamupfunga, ariko n'ubundi ibyo yari ariko arategura ntibyigeze bihera kandi n'ubu birabandanya. Ariyo mpamvu isaha n'isaha Perezida Evariste Ndayishimiye agomba gutembagazwa ku butegetsi byanze bikunze, kuko yahagurukiwe n'ibihangange nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi, yaba urongoye gisoda c'u Burundi Prime Niyongabo, yaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, yaba umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, batazira ndakugarika bose bariko baramurwanya, kandi ico bariko baramuziza nuko ariko arashaka gusambura umugambwe akoresheje ububasha ahabwa n'amategeko, aho ariko arafata bamwe bakoreye bimwe biboneka umugambwe akabigiza nyuma ya politike kugira ngo asigare yiganziye mu butegetsi, akandi atakintu na kimwe kimukomakoma, aho amashirahamwe atandukanye yigenga akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi yemeza ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye aba ariko arakora atari kubikora ku neza y'abanyagihugu, ahubwo ariko arabikora kugira ngo yiganzire mu butegetsi, kandi ariko arabikora ku nyungu ziwe, kuko ntibyumvikana ukuntu wirukana umushiranganje wa mbere Bunyoni ukamusubiririza Gervais Ndirakobuca, mu gihe akahise ka Gervais Ndirakobuca nako kadahumuriza na gatoya, kubera ibikorwa bitandukanye yagiye akora bijanye no kunyonora amatungo ya leta ndetse no gusesa amaraso. Ibyo byose bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho ahenda abarundi ko ariko arakora impinduka, ariko biboneka ko atampinduka na nkeya aba ariko arakora ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyuma yaho bigaragariye ko akora ibintu byinshi arabye ku nyungu ziwe, kandi aba ariko arerukana mu butegetsi nka bose n'abahoze ari abakeba biwe bakomeye cane, kandi yikeka ko bashobora no kuba bamwambura ubwo butegetsi afise. Yaratsinze General Bunyoni aramupfunga, ariko benshi bavuga ko naho yamupfunze ategeze apfunga ibyo yari yaramaze gushira mu bagumyabanga ndetse n'abanyepolitike batandukanye byo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko kuva yamukura kugeza n'uyu munsi n'ubundi na Perezida Evariste Ndayishimiye arakivugira ko ariko arahakwa gutembagazwa, kandi arakivugira ko abashaka kumutembagaza buzuye mu mugambwe, kandi abenshi ari barya bamuhenda ko ari abagenzi biwe, akavuga ko nyine abashaka kumutembagaza ku butegetsi abenshi bari mu mugambwe, kandi koko abari gushaka kumutembagaza ku butegetsi n'abanyamugambwe babona ko ariko arata inzira, kandi bavuga ko ariko arashaka gusambura umugambwe akoresheje ububasha ahabwa n'amategeko. Ariko ibyo byose abagumyabanga ndetse n'inararibonye z'umugambwe bakaba batabyihanganira, akaba ariyo mpamvu bamaze kumukuraho amaboko, aho ubungubu umwanya n'umwanya ushobora kumva ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwatembagajwe. Ni byinshi twabateguriye bijanye n'ibyo biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ico amashirahamwe atandukanye avuga kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'akazoza kiwe, aho benshi babona ko akazoza kiwe kameze nabi cane, kandi ko ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi, kuko intwaro yiwe ataho itaniye n'intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, kuko amabi yakorwaga ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza kugeza n'uyu munsi aracyaba yaraniyongereye ku rugero rutarigera rubaho. Byose twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wipfuza kuzajya uba mu ba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ishirahamwe IDHB riribaza iyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika nubwo yatsinze umwansi wiwe mukuru muri politike Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi.
Mu cegeranyo caryo co muri Nyakanga, IDHB rivuga ko hari indyane mu mugambwe CNDD zatumye Evariste Ndayishimiye ahagarika Bunyoni. Yafatwa nk'umuntu w'intakorwako muri CNDD, umuhari wahoze ari w'abagwanyi b'abahutu mu nyuma uba umugambwe uri ku butegetsi kuva muri 2005 kubw'amasezerano ya Arusha yo muri 2000. Amaze kuba umugwanyi wa mbere, uwo generali yajejwe amabanga menshi ya leta harimwo kurongora ibiro by'umushikiranganji wa mbere, yahagaritswe atabwa mu mvuto. Ariko IDHB rivuga ko hakiri indyane mu mugambwe CNDD, ikanibaza iyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika mu gihe bigaragara ko agomba kurondera uko atsimbataza intwaro yiwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko abayirwanya bakaba ari benshi cane. Mu cegeranyo ishirahamwe IDHB ryise umwansi yaneshejwe, iryo shirahamwe risesengura imvo zatumye ihagarikwa ry'uwo mugabo yahora ari intakorwako muri CNDD-FDD. Nubwo ihagarikwa rya Bunyoni ryahaye igihagararo ishusho ya Ndayishimiye, ni abantu bake babona ko hari ico bizohindura mu nshingano z'uwo mugambwe. Ni indyane zo mu mugambwe kuko Bunyoni yaciye asubirizwa n'uwundi muri kahise yari umwicanyi Gervais Ndirakobuca nyine atarigeze akora ibintu vyiza mu kahise kiwe. Agateka kazina muntu karacanyhonywangwa nka kera, niko bivugwa n'umunyepolitike wa kera yavuganye na IDHB. Kuva agihagarikwa ryarabonetse ko Bunyoni atariko aronderwa kugira ngo yishure ku ruhara yagize mu ihonyangwa ry'agateka kazina muntu, niko bivugwa n'uwo kuri kaminuza yavuganye n'iryo shirahamwe. Bunyoni ntiyigijwe inyuma kugira ngo hakorwe ibyiza, yigijwe inyuma kubera ubwoba. Ibyaha yagirizwa byo guhungabanya umutekano, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kurondera inyungu ziwe, gutunga ibigwanisho adabifitiye uruhusha, gutuka umukuru w'igihugu n'ibindi byinshi cane. Muri ibyo byaha byose nta na kimwe kirimwo amabi, ukuboreza igufa abantu n'ayandi mabi yakozwe ya gatotezo ka politike byakozwe mu Burundi mu myaka iheze, mu gihe Bunyoni yari umushikiranganji w'umutekano kuva muri 2007 gushika muri 2010 no kuva muri 2015 gushika muri 2020. Niyo mwihwezo agira. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babivuga ko iki? Kuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bya politike nta bwenge bwoba bugiyemwo. Umuntu yibajije ko Bunyoni yoba akurikiranwa ku mvo nyazo. Nta kintu na kimwe cyerekana ko Bunyoni akurikiranwa ku mvo nyazo. Amabi yakozwe na Bunyoni n'abamwegereye ntafatwa nk'amabi na leta ya CNDD-FDD. Ayo mabi yarafashije leta kandi yarayemeye. Ikindi, ibyo byahavuye biboneka ko ari ukwirondera inyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye. Bunyoni yarashitse kure mu guhemukira Neva, niko bivugwa n'uwahoze ari umunywanyi wa seneri akomeye cane. Umwe mu ndongozi za CNDD mu ntara yemeje ati Bunyoni ntazocirirwa urubanza, agatomora ati ntazoshobora kuja kwisigura imbere y'ubutungane kuri burya butunzi burengeje. Ntibikozokorwa kuko abanyamugambwe ndabazi ko barashigikirana ku rugero rwo hejuru. Indongozi nyinshi zo muri leta nizo muri CNDD zoba zitinya cane intahe y'icesi yojamwo Bunyoni kuko yohava amena amabanga yabo menshi cane bagiye bakora kuva mu ntango z'ubutegetsi bwabo. Ku bw'ico cegeranyo, ibiharuro byatumye Bunyoni ahagarikwa no guharira ivomo abandi bantu bazwi ko bahungabanije agateka kazina muntu ntibyari bishingiye ku mwitwarariko n'umwe wo gukingira agateka kazina muntu. Byari bishingiye ku bushake bw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye bwo guca intege abansi biwe mu ntumbero yo kwiganzira ubutegetsi. Honyangwa ry'agateka kazina muntu kurusha uko byahoze.
ku ntwaro y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ukudahana abaserukira leta ku rwego rwo hejuru bakora amabi menshi kandi akabije biri ku rwego rwo hejuru kurusha uko byigeze kubaho mu ntwaro zose zarongoye igihugu c'u Burundi kubera ifungwa rya Bunyoni n'ibindi bihangange byashizwe ku ruhande bisa n'uko abandanya gukurikiza umugenzo wa CNDD wo guhana abikekwa ko batavuga rumwe nawe agakingira abamushigikiye bo ku rwego rwo hejuru. Ndayishimiye ntiyashatse gukorera ku gisata c'ubutungane nubwo biruko avuga igihe hari inyungu ziwe agomba gukurikirana canke mu gihe hari abariko bamutera igitsure kinini canke ntihagire ico ashikiriza mu gihe ata nyungu afisemwo. Ibyo byategerezwa kuba isoko ry'umwitwarariko wiwe cane cane mu gihe hegereje amatora y'abashingamateka yo mu mwaka wa 2025 n'ay'umukuru w'igihugu yo muri 2007. Niko ico cegeranyo kibibona. Ukunga ubushuti mu gushigikirana. Ababikurikirana hafi bavuga ko atari ibyo guca muri CNDD mu gihe Bunyoni na Nizigama Liyetona General de Police Gabriel Nizigama yahoze ari umuhanuzi mushikira mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi babaye abatavuga rumwe na Ndayishimiye ibyabiviriyemwo gusubizwa hasi ku rugero rwo hejuru. Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika wewe yahisemwo gukurikira Ndayishimiye no kwerekana ko amushigikiye abicishije mu mpinduka yerekana n'ubucuti Ndayishimiye Ndirakobuca n'ubw'igihe gito kubivanye n'ibiriko biraba muri CNDD nta kunywana nyabyo kwigeze kubaho, hamye habaho gushigikirana bivanye n'ibihe mu ntumbero yo gushigikira umugambwe ugume ubaho. Niko urwo rwandiko nyine rubibona rukabona ko ari byo biri kuba muri no minsi mu gihe umukuru w'igihugu asigaye afata ingingo mushiranganje akanga kuzishirako umukono. Ibyo byose bikaza byerekana ko ubushuti bwabo butazamara igihe kandi bikerekana ko nyine nabo bagiye kurabana ayingwe nk'uko byagenze igihe umushiranganje wa mbere yarakiri General Alengiyome Bunyoni. Urwo rwandiko rutanga akarorero k'umuhisi Pierre Nkurunziza aho kunga ubucuti hagati y'indongozi zimwe zimwe kwahindutse inshuro nyinshi cane. Bamwe mu ntwazangabo nkuru harimwo na Ndayishimiye bari berekanye ko aho bahagaze muri 2014 mu kurwanya ubutegetsi bwari bwahawe Nkurunziza na Bunyoni n'uwahoze arongoye gendereza Adolphe Nshimirimana yagandaguwe muri 2015. Niko urwo rwandiko rwibutsa. Ubu ingingo zifatwa n'akarwi k'abantu batatu aribo Ndayishimiye Prime Niyongabo Liyetona General arongoye ibiro bikuru bya gisirikare mu Burundi, Gervais Ndirakobuca ibihushane no ku ntwaro ya Nkurunziza aho ingingo zafatwa n'ibihangange bishika ku 10 abanywanyi b'umuhari w'imbonerakure. Ico cegeranyo kiravuga kandi ikibazo c'imbonerakure abanywanyi b'umuhari urwaruka rwa CNDD. Ikigwanisho kitaboneka muri CNDD kiri mu minwe ya Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD nawe nyine asa n'intagondwa ku bw'iryo shirahamwe nyine kuko uko ariko arigenza muri no minsi biraboneka ko nawe ashobora kuzahangana bikomeye cane n'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye kuko nawe arabona ko ikibanza Ndayishimiye arimwo yagishikamo kandi arabona ko atacu na kimwe bimusaba uretse nyine kwigarurira umugambwe n'imbonerakure kugira ngo zizamufashe kurwanya Perezida Evariste Ndayishimiye. IDHB ribaza iyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika mu byo afuruguta. Uwahoze ari umushiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni ari mu ibohero kuva ku wa 8 Rusama 2023 uyu mwaka nyine aheruka kumvirizwa na sentare ntahinyuzwa yemeje ifungwa ryiwe ry'agateganyo. Ni byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho umukuru w'igihugu atacyumvikana n'abarwara inzego nka zose zihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi harimwo umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, hakazamo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi ndetse n'urongoye igisoda Prime Niyongabo. Ibyo byose bikaza byongera ingufu abashaka kumutembagaza ku butegetsi kuko adafise abo bantu uko ari batatu birumvikana neza ko atagihugu abafise, birumvikana ko atabubasha abafise mu gihugu ahubwo nyine asigara ku izina gusa kuko arafata ingingo bakamuvuguruza nk'iyo nyine aherutse gufata yo gukura mu mabanga urongoye gisota Prime Niyongabo ariko
Gervain Ndirakobuca bataziranda kugarika akanga kuyiteraho ko umukono akavuga ko ibyo yamwe akora atagumya kubishigikira gufata abakoreye umugambwe ku rugero rwo hejuru akagumya bapfunga ibyo byose nyine akaba yarabyanse akaba aribyo byaje byongereza biha ingufu nyine abashaka kumutembagaza ku butegetsi kuko byari bigaragaye ko amaze kugwiza abanzi mu gihe n'umushikiranganji wa mbere atakimwumva atakimwubaha ariko ibyo byose nyine bikaza muri ya nteguro yo wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Arengiyome Bunyoni ikibandanya aho benshi babona ko naho nyine we avuga ko yatsinze ko yamupfunze ariko ko atigeze atsinda kuko icyo yashakaga kugeraho ubundi urabona ko kiri hafi kandi ko ubutegetsi bwiwe bushobora kurangirana vuba kubera ko nyine arahagurukiwe n'ibihangange nka byose ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihe mu minsi yaheze ubutegetsi bwiwe bwahora bukingirwa na Prime Niyongabo ubu ngubu biragoye kugira ngo azabone umukingira kuko nawe bwiwe yaramaze kwiteranya na Prime Niyongabo aho yari afashe ingingo ihambaye yo kumukura mu mabanga ariko Gervain Ndirakobuca bataziranda kugarika akanga ko yamukura mu mabanga kuko yabonaga ko ibara ryahita rigwa kuko Prime Niyongabo nawe nyine arafise abamushigikiye haba mu nzego zitandukanye z'igihugu kuko amasoko menshi atandukanye aremeza ko Prime Niyongabo nawe yaramaze igihe kitari gito azi neza ko atari ko ararebwa ryiza n'umukuru w'igihugu ariyo mpamvu yari yafashe umukenyero wo kugenda yinjiza abantu biwe mu nzego zitandukanye z'igihugu haba mu nzego z'umutekano ndetse n'inzego zifata ibyemezo kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye nashaka kumukura nawe azahite akora ikintu gikomeye cyane amutembagaze ku butegetsi aribyo biriko birategurwa muri no minsi ni byinshi byo biri kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi tuba turiko turabatohoreza hari inkuru zihambaye tuza kubashikiriza mu mwanya uri buze uco usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ukoreshezeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije